Yap bakunzi ba Igozen TV kandi baramutse. Salamu alaikum kuba mizima canke kubakizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndabakunda cyane muraziko nama ndi aha canke hariye kumburinda bashikira hamwe bamukeneye. Ani pro canke ni promote canke umusatirizi nagarutse nigarukiye mu gakino. Muraziko ntarambigwa nama ndi ku kivi nama ndi update kumburi ndakuzanira amakuru aba agezweho. Iyi ni Igozen TV televiziyo yawe televiziyo yawe canke yanje kumbure televiziyo igushikira aha canke hariya kugira ngo ikuzanire amakuru atagira gatose, amakuru na cyane mu myidagaduro y'umuziki ndundi, aho ariho nkunda kwiyicarira nkahitebera kugira ngo abana bacu bafite ingabirano yo kuririmba tubandanye tubashikana aha canke hariya. Nuko DJ Brian ari kumwe na Kensol kuva mu gihugu cy'u Rwanda, ejo niho bishikira kuri airport Mercure Ndadaye kumbure baje guteramisha abanyabujumbura, ndetse aho ejo aho bukera igenekerezo rya 11 mu kwezi kwa Ruhuma naho bazobishikiye mu gisagara ca Gitega mu kibanza ciza ca Lenox, aho nkabandanya nshimira na cyane Abbas MC Amipro kumbure na wenyene akaba ari mu batumye kumburi abo baririmbyi, uwo muririmbyi w'icyamamare kuva mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na DJ Brian badushikira ngaha mu gisagara ca Gitega. Uko ku munsi w'uno munsi, ku munsi w'igenekerezo rya 10 mu kwezi kwa Ruhuma mu gisagara ca Bujumbura niho uno munsi haka, niho uno munsi hasha. Reka ndabivuge uko niho igiteramo kabisa, igiteramo ciza cyane cabera muri mu kibanza ciza ca Miki Avenue du Large, ikibanza ndetse aho ikibanza gishobora gukoranira mwo abene gihugu batari bake kugira ngo baze kwirabira ivyamamare bibiri kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Aha ndavuga nka Kensol ari kumwe na DJ Brian. Ivyo vyamamare bibiri bikaba vyakiriwe n'abaririmbyi bacu dusanzwe dukunda, harimo ORG Oleg ari kumwe na Arvin Smith ari kumwe na Dramati ari kumwe na iyi misore ibiri, iyi misore ndetse rikire nabikora neza ihurikiye mu mugwi We Love Music. Uzi design hari yari yahishikiye ntibagena Mugisha Jean Junior aka Double G, nawe akaba yari yishikiye muri ico kibanza kugira ngo yakire ivyo vyamamare bibiri harimo Kensol na DJ Brian. Nuko aho uwo muririmbyi Kensol ari kumwe na DJ Brian azoherekezwa na Dramati ari kumwe na We Love Music, bari kumwe na Kensol, bari kumwe na Arvin Smith. ORG Oleg hariya nawe nyene akazuba yahishikiye ari kumwe na Double G, Mugisha Jean Junior aka Double G ari kumwe na Wizi Design, nabo nyene bakazuba bishikiye mu kibanza ciza ca Lenox kugira ngo tubandanye turyoherwa, tubandanye duhimbaza neza weekend. Nuko mu kibanza ca Regla, ikibanza kumbure gisanzwe akazuba rakanoti gusa k'ibihumbi 5, ariko ingagari hariya anye canke mu kibanza ca VIP bakazuba bazo kwinjira kuri 30,000 ibihumbi 30. Nuko igiteramo kizotangura igihe cy'isaha 10 gushika buce. Ko aba DJ batandukanye hakazuba hari DJ Israel ari kumwe na DJ Fernando kumburi hari anye nibaze ko na DJ Brian azoduhonja gato azotuvugiriza kugira tubandanye turyoherwa dutagata na weekend yo ku munsi wejo. Nukuriro bakunzi ba Igozen TV kari akajya kumbure ko kubibutsa aho ejo aho bukeraho Kensol na DJ Brian bazobishikiye mu gisagara ca Gitega kugira ngo tugisho turyoherwe. Nibazi ko atabakunda umuziki ndundi canke abakunda umuziki nyarwanda bazucererwa canke nibazi ko bazoba bishikiye muri kijya kibanza ciza ca Lenox Bar. Aha nkagenda kumbure nshimira aba partenaire mvuga na cyane abafan canke abafana ba Igozen TV, nibazi ko tuzohurira muri kijya kibanza ciza ca Lenox Bar.